Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Liz Truss yeguye ku mirimo ye nyuma y'ibyumweru bitandatu gusa ku butegetsi byaranzwe n'akajagari muri politiki. Yavuze ko hatarakibashije kugabanya imisoro nk'uko yabyijeje abaturage. Gahunda ye yo kugabanya iyo misoro yahungabanyije cyane amasoko y'imari igihe yari imaze gutangazwa. Niwe minisitiri w'intebe umaze igihe gito cyane ku butegetsi mu mateka y'Ubwongereza. Ishyaka ry'abakonservateri riri ku butegetsi ryatangaje ko kuwa gatanu w'icyumweru gitaha abadepite baryo bazitoramo uzasimbura Liz Truss uzahita aba na minisitiri w'intebe mushya. Mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro yakurikiranye iyo nkuru, turi kumwe hano muri studio. Robert, iki cyatumye Liz Truss yegura? Jacques cyatumye yegura hari ibintu mbere bito nka bitatu, si bito mbwa ni bigufi nka bitatu. Icyambere, amaze indwi zitatu agicikira ubutegetsi bashikirije uwe n'umushikiranganje wajeje ubutunzi Kwasi Kwarteng ubu yatanze imihoho bashikiriza umugambi w'integuro ngufi y'amafaranga leta ikoresha, aho batangaje kugabanya amakori ku giciro cy'amafaranga ashika ku miliyaridi 45, ariko ntibatangazaho kuziba icyo cyuho bizova amafaranga azova. Ivyo rero byatumye nko bivuze mu ntangamarara igifaranga cy'Ubwongereza gipound ritagaciro, bituma amasoko mpuzamakungu ahungabana. Icya kabiri, yahuye n'ibibazo mu mugambwe we ubwo nyene mu bashinga amateka, aho benshi baci batanga kumutera icizere bagatanga n'imihoho. Ukomeye mu batanze imihoho akaba ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati Madame Suella Braverman, wembere akaba mwikete yo gutanga imihoho yaramuvuze ko amakosa menshi. Liz Truss rero yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe, ariko aracyari mu biro bya 10 Downing Street. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Igiye gukurikira nk'uko nayo yavyivugiye no guhitamwo uzomusubirira. Ivyo akavuga yavuze ko bizotangura mu ndwi iza. Ivyo navyo bikaba bitunganywa n'umugwi mu namashinga wo mu mugambwe uri ku butegetsi ba Conservatives, umugwi uzwi nka 1922 Committee. Uwo mugwi rero niwo uheza ugategura ihiganwa ry'abazomusubirira, ariko birananubwo yuko ashobora kuba guhamagaza amatora rusangi hataragira mu gihe ubundi yategerezwa kuba mu kwezi kwa mbere 2025. Ariko ivyo navyo ngo bifise imbogamizi kuko kugira bibe ikintu nyamukuru coba nuko iyi leta yo kugwa ko icizere n'amashinga amateka igizwe ahanini n'abashinga amateka umugambwe ku butegetsi nyene aba Conservatives. Abo nabo bakavuga yuko bakwicize ko leta yabo ni nkuko bo bitembagaje, bakavuga bati ivyo bisa nibidashoboka, hazotegezwa gutogwa uwundi wo mu mugambwe wabo azosubirira uyu mudamu. Abaminisitiri b'intebe batatu bo mu ishyaka ry'abakonservateri mu no mwaka, Boris Johnson, Liz Truss n'undi uzatorwa kuwa gatatu, amahanga arabivugaho iki? Amahanga mpereye nko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gisanzwe gifitanye ubushuti bwa hafi n'Ubwongereza. President Joe Biden yavuze yuko imigenderanire ku rwego ku bibazo biraba isi ngo bizobandanya hamwe n'Ubwongereza. Anashimira cyane umufasoni Truss kuko ngo yafatanije na Amerika kubwerekeye ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine. Aha novuga kandi umushikiranganje nako umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze yuko ngo yamababazwa kuri we bwite niyo ngo umugenzi wiwe avuye mu mabanga, ariko acasaba yuko ngo Ubwongereza bwogarukana vuba cyane bugahagarika ku guhungabana kwa politike kurimwo. Hanohereza rero ku Burusiya igihugu gikeba, aho umushikiranganje na kumuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire yavuze yuko ngo ukugena kwa Truss amuvuga yuko ngo ari we ngo umushikiranganje wa mbere ngo yarateje iceyi igihugu cy'Ubwongereza mu mateka yacu. Urakoze cyane Robert Patrick Misigaro. Dukomereze ano makuru ku mugabane wa Afrika. Muri Chad, abantu batari munsi ya batanu baguye mu myigaragambyo isaba ko leta ya gisirikare iyobowe na Perezida Mahamat Idriss Deby iva ku butegetsi nk'uko yabisezeranije abaturage. Iyi myigaragambyo irabera mu murwa mukuru N'Djamena n'indi migi. Abigaragambya barashweho n'inzego zishinzwe umutekano zakoresheje ibyuka biryana mu maso n'amasasu nyayo. Inyubako irimo ibiro bya minisitiri w'intebe uherutse kugenwa Saleh Kebzabo yibasiwe maze itwikwa igice. Umusirikare uyoboye Chad yari yabanje gusezeranya abaturage ko azegura muri kuno kwezi, ariko inama yabaye mu byumweru 2 bishize yongereye ubutegetsi bw'inzibacyuho indi myaka
ibiri. Tukiri muri ako karere mu burengerazuba bwa Afurika, muri Chad nako muri Nigeria, igipolisi cyarashe ibyuka biryana mu maso ku bantu bari mu myigaragambyo bibuka imyaka 2 ishize haburijwemo mu maraso imyigaragambyo yamaganaga ubugome bw'igipolisi. Abantu benshi bamwe bari bitwaje amabendera ya Nigeria, abandi amasanduku yo guhambamo y'abaringa bahuriye ahitwa Lekki mu mujyi wa Lagos. Igipolisi kiravuga ko cyakoze nyuma yaho bamwe mu bari mu myigaragambyo batangiraga gukora ibikorwa kivuga ko binyuranije n'amategeko. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International uvuga ko abantu 12 bishwe n'inzego zishinzwe umutekano mu myigaragambyo ya mbere yabaye mu mwaka wa 2020. Ibi leta ntabwo yigeze ibyemera. Amnesty ivuga ko abantu barenga 40 batawe muri yombi icyo gihe, n'ubu bakaba rero bagifunzwe. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12:37. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tukomereze ku makuru y'imanza, tujye Irahe mu Buholandi. Urugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rwa Arusha. Uyu munsi rwakomeje kumva ubuhamya bw'uruhande rushinja Felicien Kabuga wari umunyemari ukomeye mu Rwanda muri 1994 uregwaho ibyaha bya jenoside, ibyaha ahakana. Uyu munsi François Xavier Nsanzuwera wavuze ko kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri 1994 hari umushinjacyaha wa Repubulika ushinzwe ifasi y'umurwa mukuru Kigali n'icyahoze ari perefegitura ya Kigali Ngari. Akaba yasobanuriye urwo rukiko ukuntu ikinyamakuru Kangura na radio RTL byakwije urwango rwavuyemo ubwicanyi na jenoside. Mugenzi wanjye Didier Bikorimana ho mu biro bya BBC i Nairobi niwe wakurikiranye urwo rubanza yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure rya video link ku rubuga rwa internet rw'urwo rukiko. Inkuru ye yateguwe yahinwe na Ali Yusuf Mugenzi. Nsanzuwera yabwiye urwo rugereko ukuntu ikinyamakuru Kangura cyakongeje ubwicanyi bwo mu Bugesera. Yavuze ko ku munsi wabanjirije ubwo bwicanyi Hassan Ngeze wari umwanditsi mukuru wacyo yakwirakwije mu Bugesera kopi z'icyo kinyamakuru ari kumwe n'umukuru w'iperereza. Yavuze ko ku rupapuro rubanza rw'icyo kinyamakuru hariho ifoto y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Gregoire Kayibanda afite umuhoro, ngo ibyo byari nko kwibutsa abahutu bo mu Bugesera ikiswe impinduramatwara yo muri 1959 ubwo abahutu bicaga abatutsi bari bamaze igihe ku butegetsi. Umunyamategeko Emmanuel Atiti wunganira Kabuga yabajije Nsanzuwera niba ubu bwicanyi bwarabereye mu Bugesera gusa. Nsanzuwera asubiza ko bwanaberaga no mu tundi duce tumwe tw'igihugu kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 10 muri 1990. Gusa yavuze ko mu Bugesera yari umwihariko kuko yari ituwe n'abatutsi benshi, bamwe muri bo bahahungiye bavuye mu bindi bice by'igihugu nyuma y'ikiswe impinduramatwara yo muri 1959. Nsanzuwera yanavuze ku nama yatumiwemo na minisitiri w'itangazamakuru w'icyo gihe Faustin Rucogoza mu kwezi kwa 2 muri 1994. Yavuze ko iyo nama yari igamije kwihaniza RTLM ngo ireke gukomeza gutangaza ubutumwa bw'urwango bwo guteranya abahutu n'abatutsi n'ubwibasiraga abanyapolitike batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Muri iyo nama kandi ngo harimo abandi nka Ferdinand Nahimana wari umukuru wa RTLM na Felicien Kabuga wari ukuriye Comité d'initiative ya RTLM na André Kamia wari ukuriye ikinyamakuru Rwanda Rushya. Umunyamategeko Altiti yabajije Nsanzuwera impamvu mu nyandiko y'ubuhamya bwe yavuze ko Nahimana ari we wavuze cyane muri iyo nama ku ruhande rwa RTLM. Yasubije ko Nahimana na Kameya muri iyo nama batranye amagambo cyane. Nahimana yavugaga ko ibyo RTLM yatangazaga ntaho byari bitandukanye n'icengezamatwara rya FPR ryakorwaga n'ikinyamakuru Rwanda Rushya. Yavuze ko Nahimana kandi yari azi guhangana cyane mu magambo, ariko Kabuga yari aho areba nk'umuntu mukuru wo muri RTLM.
tuve irahe tujya mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwahanishije ihazabu y'amafaranga ibihumbi 200 buri wese mu banyamategeko batatu bunganira itsinda ry'abantu batandatu bahoze hari abarwanya umutwe wa FDLR rubashinja gushaka gutinza urubanza. Aba bahoze mu mutwe wa FDLR baregwa ibyaha bitatu birimo iterabwoba no kurema umutwe utemewe n'ibyaha bo bahakana. N'inkuru ya Yves Bucyana bakurikiranye urwo rubanza. Abagabo batandatu bahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR kuri uyu wa kane bagejejwe imbere y'urukiko i Nyanza ngo biregure ku byaha barezwe n'ubushinjacyaha, ariko urukiko rusanga abunganizi babo bakwiye ibihano kubwo gutinza urubanza. Abaregwa bakuriwe na generale wahoze muri FDLR Leopold Mujyambere hamwe na Colonel Joseph Habyarimana alias Sofoni Machebo bafashwe mu myaka ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo boherezwa mu Rwanda. Baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ubugambanyi. Gusa bo bahakana ibi byaha baregwa bishingiye ku bitero FDLR yagiye igaba ku Rwanda. Bahawe umwanya, Mujyambere Leopold yavuze ko bamaze igihe batabonana n'abunganizi babo mu mategeko. Basaba urukiko gusubika urubanza bagahabwa igihe cyo kubonana nabo. Abunganizi babo ari bo Metere Ndagijimana Inyasi, Nkundabatware Felix na Mbanziriza Adiel. Muri uru rubanza bakora akazi mu buryo bwo kwitanga. Basobanuye ko gereza ya Kigali y'Imageragere itabahaye inyandiko z'urubanza kugira ngo bashobore kuziganiraho n'abakiriya babo, ndetse itaborohereje kubonana nabo. Aba banyamategeko bavuze ko nta n'ubushobozi bafite bwo gusohora izo nyandiko muri mudasobwa kuko ari nyinshi cyane, gusa ko basabye ubufasha mu rugaga rw'abavoka bakaba bagitegereje. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibivugwa n'ababunganizi ari ugutinza urubanza kuko inyandiko n'imyanzuro y'urubanza biri muri sisiteme y'urukiko ababuranyi bose bahuriraho. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ibyo ababunganizi bavuga nta shingiro bifite kuko bahawe umwanya uhagije wo gutegura kwiregura kw'abakiriya babo. Umucamanza avuga ko bagize ubushake buke mu gufasha abaregwa, abahanisha gutanga ihazabu y'ibihumbi 200 kuri buri umwe wese. Aba banyamategeko babwiye BBC ko bagiye gutakambira perezida w'urukiko ngo urukiko rurebe uburyo rwabakuriraho iki gihano bahawe. Urubanza rushyirwa ku itariki 29 z'ukwezi gutaha. Reka noneho tunyarukire gato muri Kenya. Hamaze kuboneka abantu barenga 60 banduye indwara ya kolera. Minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu ivuga ko isoko y'iki kiza ari igitaramo cy'ubukwe cyabereye mu ntara ya Kiambu, majyaruguru y'umurwa mukuru Nairobi. Ubundi indwara ya kolera yandurira mu mazi n'ibiribwa byahumanijwe. Kuwa gatatu ishami ryawo ryita ku buzima OMS ryaburiye abantu ko kwiyongera kudasanzwe kw'indwara ya kolera ku isi kwatumye inkingo ziba nke.